iki kiganiro sinari bwakizemo ariko kiranyuze kiranezereye cyane ariko imbere yo kubandanya kugira ngo icyo ndabivuzeko ngomba mbanze nivuge ngaha benshi baranzi ariko hariho abatanzi mwibi y'ibinyamakuru cyangwa sinzi je nitwa Nahimana Safiya nkaba ndi mu ndongozi z'iradiyo Mbero FM nk'abakambwe mwebwe mushobora kutuja imbere yatubwiye imyaka maze n'abandi bariko baramwababa bamye barabitubwira ngaha nariko ndasaba nta kuntu nk'abantu muri mu ntara ya Ngozi kuko je cyane ndagahagarara ko cyane ndazi benshi barabizi nk'abantu muri ngaha mu ntara ya Ngozi kugira tuze tugire abasubirizi beza cyangwe n'abandi bazovamwo abanyamakuru bukuri bo guseruka no mu makungu bo guseruka no mu binyamakuru bikuru bizwi cyane yuko twogira n'abakambwe bava ni wacu ndagashirako cyane mu mbabarire kuko iyo ndiko ndabona umuntu wo mwaka karere ashoboye kuba afite imyaka nkiyi akaba yaragumye mu uwo mwuga birampa ingufu cyane birampa cyizere gose kuko nca numva yuko ashoboye kudufasha yo kwamara organiza inyigisho kuko inyigisho ziratuma umuntu avayo hariho nk'ibibazo byinshi ngaha twumvishije n'inyishu nyinshi twumvishije zotuma umuntu akosora mu bikorwa vyiwe yahora akora nyimba yahora umuntu amuhendereza ivyo 10,000 agaca ahindura inkuru ubarumvishije yuko kizira uyajya kandi inkuru ntuyihindure nako nagafashe nawombesha no kuvuga rero ariko ndasaba uyu mwubaho wacu n'imyaka maze kumanuro ariko ragenda duha abikomeza ahubwo murabe kuno mworoganiza ikintu muvuge ati nko mu kwezi aba bamenyesha makuru bashasha bige omwe rimwe izo nyigisho zitangwe rimwe ko tukimufise akibishoboye kandi agihema akaba afite iyo myaka ingana uko cyangwa nawe nezorondere n'ubundi bo baba bishoboye cyo kimiyo yo bava hose bafashanye baze batanga izo nyigisho byofasha kijya kigo cyo kijejwe kuraba amakuru kwatonganuye neza sense byobafasha bikomeye cyane kuko bwa buruhe bagira bwo kuguma baja ku matere cyane vyopunguka urumva ko yoba ari inyungu kuri leta no ku binyamakuru byose uti muzuje muraforoma abo bandi jewe ndavyemeye American Corner uradufasha umuntu yasabye ko turaforoma turatanga ubumenyi dufise muratubwira muti mutegure kuri iki uyu munsi iyi sare ntibaturihisha iyi sare ni gwacu nzoza Remi acaza amfashe mazingira zamfashe hanyuma abo bantu batoyi bacu baze nukuri bashaka kwiga umwuga murashaka mwegere Fulgence mu mubwire nukuri nta ngorane twebwe je ndahari kabisa kandi nta n'amafaranga nzosaba oya naje nawe uronse uko umuntu ababwiye ko nawe hawe n'abantu naje nzoha abandi kandi bizoba ari teka kuri jewe umuntu avuze ati jewe ni wanyigishije umwuga naragize kuji Bujumbura Jonas Mashuri asabye ijambo mu nama arabango je ndumenyesha makuru kunuko ngo mbere ngo umushake mu mpinyuze ngo nonyigishije umwuga ngo ari ngaha acaranyerekana amakamera yose mbona arandaje candaryoherwa ni yego rero ni byiza rero nitwabagwiza kugira ngo turonka abasubirizi kandi beza kandi babikunda bazoze nukuri umwanya bazompamagara mfise akanya gako